Ndabaramukije kandi mwebwe mwese munkurikirana dukurikirana kuri BF News. Ndabaha nikaze muri kino kiganiro cyacu novuga yuko kidasanzwe, ikiganiro novuga ko gifise inguvu nyinshi, ikiganiro kirimo amakuru menshi ndazi mukeneye kumenya. Na makuru tuza kwibanda ku mpande zose, yaba ku muhari ugwanya leta ya Kongo ndetse no ku muhari wegamiye leta ya Kongo, nako se umuhari n'igisikare cegamiye leta ya Kongo. Muri kino kiganiro turaza kuyaga inama idasanzwe yabereye muri Uvira kuri no musi, aho yahuje ingabo z'u Burundi, ingabo za FARDC, ingabo za Wazalendo, ingabo za Angola, ingabo za Tanzania ndetse n'ingabo zidasanzwe za Blackwater kuva kwa Eric Prince muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turaje tubabwire ivyo bashoboye gufundika muri no nama yabereye neza neza mu gisagara ca Uvira, nkuko amakuru yacu yabandanije adushikira. Si ivyo gusa mwakino ngano tuza kuyagirako, turaza kuyaga kubijanye n'indi nama rukokoma yabereye muri Plaine de la Ruzizi. Abantu benshi ushobora kwibaza ati iyo nama nayo yahuje bandi. Amakuru dufise nuko iyo nama yabereye mu bice bisanzwe bikontrolwa canke bigenzurwa nuno muhari w'inyeshamba AFC M23 nkuko amakuru agenda adushikira. Amakuru dufise nuko ino nama yabereye muri Plaine de la Ruzizi ya Plaine ya Rusizi yahujije Red Tabara, MDP twigwaneho, M23 RDF ndetse na FNL yanza bampema, tutibagiye n'umugu mushasha benshi mudakuyenze kumva witwa Android. Mu byo bayaze mwino nama navyo turaje tubibabwire mwa kino kiganiro cacu cyuno munsi. Si ivyo gusa, nkuko ibintu bikomeza bija imbere, imigwano iracakomeje ku mpande zigiye zitandukanye. Twaza kubabwira ibijanye no muri Rubero, aho imigwano ikomeye cyane yakomeje kuba mu bibanza. Tuza kubabwira mwa kino kiganiro kandi bigashikirizwa na bamwe bari ku mirongo byo rugamba. Nteriteka kuba wakoze subscribe hama ufyonde like, ibintu bigende bimeze neza cyane. Jewe nitwa Cody the Black, iyi ni BF News. Ndanabasaba kunyifuriza umunsi mukuru mwiza w'amavuko, umu birthday wa canke umunsi navukiyeko ku munsi w'ejo w'igenekerezo rya 16 ukwezi kwa kane. Ndabizi neza ko mudukurana muri benshi mudukunda, ndabizi neza yuko mwishimira ivyo tubashikira, nubwo utogira icyo utanze ukavuga ati umunsi mukuru mwiza, isabukuru nziza, ariko nabafuza kugira ico bakoze akarimi kashi kwino nimero nyene mubona ngaha kaba kari kabisa, ugaca ushirako akantu kose wifuza ko kangana. Shobora kugakoresha mu gushimira bamwe mu bafashije muri runo rugendo, cyangwa agakoresha mu gushimira abafise amikoro make, canke jewe nyene nkamwa mwifana. Ivyo byose birashoboka. Muraza kumbwira aba bakeneye kunyifuriza isabukuru baranyandikira ni box, kandi abandi bakeneye kunyifuriza isabukuru baraza kubivuga no muri commentaire. Ni ibintu vyiza cyane. Ndishimiye kuba nshaje, nimumbaza imyaka mfise, ariko imyaka mfise yoyo si mike kandi ni myinshi. Nonga ndababwira yuko hariyo ikiganiro kidasanzwe cha Synergie citwa Tubafukure zobashikiriza, aho tuzogerageza amwe mu mabi abarundi bari hanze y'igihugu bariko barakora, ndetse bishobora gukwegera igihugu cy'u Burundi mu gihe hatogira igikozo. Uyu n'umugambi mubisha uri kurategurwa na bamwe mu bahoze bari mu gihugu cy'u Burundi ndetse bari no mu ndongozi, ariko bamaze kugerageza guhirika ubutegetsi barimoka mu gihugu cy'u Burundi, babaye umwasi w'igihugu cy'u Burundi. Iki kiganiro ni cha Synergie turashaka gukora mu masaha y'ijoro, nuko twaritunganya mu bijanye n'amatara kubera ko umuhinga aza kukifasha, ariko turaza kugerageza uko ico bidusaba nico bisaba byose kugira ngo tubashikize kino kiganiro. Don't miss kino kiganiro, ndazi ko muzogikunda muri benshi. Kino kiganiro muzotwereka urukundo rudasanzwe mu kugisambaza hose hashoboka kugira ngo dushobore kubabwira ububi ndetse n'imigambi mibisha ikirategura igihugu cy'u Burundi, itegurwa na bamwe mu Barundi bitwa ko bavukiye mu Burundi, bitwa ko bigishijwe n'igihugu cy'u Burundi, ariko no munsi bakaba bari mu migambi yo kurusenya. Nubabwira yuko bafise ibirindiro mu bihugu byo hanze. Ibi byose ni kiganiro babwiye yuko nzobashikiriza, ariko muri kano kanya sivyo nje kubabwira. Reka twinjire ku mirongo y'urugamba, twinjire ku mirongo Ubuvuzi kama Good Life ikorana na AGEVO mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de Lukona, numero 5, urenganye gato ikiraro,
mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Rugamba ndababwire ibijanye n'amanama ariko arakogwa ku mpande zose mu gihe abandi bo bibereye muri Geneve mu Busuwisi gusinya amasezerano y'amahoro canke amasezerano yo guhagarika imigwano. Abandi bo bibereye ku mirongo y'urugamba bariko baratera ibitero bikomeye vy'amadrone, abandi nabo bakora planifya urugamba rudasanzwe mu misiri imbere, abandi nabo bari mu mpapuro. Ariko tumaze kubabwira yuko izi mpapuro ataco zizomara mu gihe imirongo y'urugamba bizoba vyase intambara zimagwa n'urusoro. Ndibaza abenshi mwarumvise indirimbo ya Leta barayigeze kubirimba ngo amahoro ngo agarwanwa ngo na Muzinga. Ntabwo muri Kongo hazigera hagarukana amahoro mu gihe biciye mu mpapuro. Igikuru nuko hazobanza agatsindwa umwasi hama ibindi bigakomeza. Ariko Leta barakurimba ngo amahoro agarwanwa na Muzinga, ivyo aririmba ngo mu Burundi nta mahoro dufise, amahoro dufise abarundi tuyagabaniriza ko abandi. Murumva yuko ari ikintu kidasanzwe kandi ikintu ciza cyane. Ikaze ni karibu renda babwire kubijanye no ku mpande zose zukunge n'imigwano yongira itangure bushasha, ndetse imigwano idasanzwe amaraso menshi kuruta yamenetse ashobora kumenekera muri ino migwano igiye gutangura. Iyi migwano igiye gutangura hashobora kumenekera amaraso menshi kuruta ayamenetse mu minsi irenganye. Ikaze ni karibu rero wo dukurikiranye, shonda subscribe utarayifyonda ntunankurikirane nta impamvu, shonda like nyamba utarayifyonda wakoze amakosa menshi cyane, ndetse uze muri commentaire atacu ufise uterera ku kiganiro. Duza imitima, duza amadrapo y'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, duza amadrapo ya Afrika y'ubumwe bwa Afrika, hama tubandanye tugenda duhuza neza cyane. Nkuko takwenda bivuga mu gisagara cya Uvira kuri uno munsi w'igenekezo rya 15 ndamukiza ubu mwaka turimo habaye inama rukokoma. Inama yari ifise ikigamije, ndagenda kibabwira ico yari gamije ino nama y'uno munsi yabereye mu gisagara cya Uvira. Amakuru dufise kandi yizewe nuko ino nama yabereye mu gisagara cya Uvira yari inama rukokoma yakoranije bamwe mu chef d'état major ndetse n'abasirikare bakomakomeye bo ku mapeti yo hejuru, ndetse n'abatekinisiye b'intambara yabereye hano mu gisagara cha Uvira. Ino nama amakuru y'ubutasi dufise nuko ino nama yahuje igisirikare cy'u Burundi FDNB, Force de Défense Nationale du Burundi. Iyi nama yari yitabiriwemo FARDC, FARDC, igisirikare cha Kongo, ndetse hitabwamwo igisirikare cha Angola, hitabwamwo na bamwe mu abasirikare bakomakomeye bo muri igisirikare cha Tanzania, ndetse n'abasirikare ba Blackwater, ndetse n'abazarendo nabo baba generale bakomakomeye muri wazarendo nabo bari bishikiye muri ino nama kugira ngo bumve ibiriko biravugirwa mu nkuko amakuru yacu tuhabandanije tuyaronka. Mu byo bafunditse muri ino nama no babwira yuko bafunditse gikuru kubanza kwigarurira Minembwe yose, kubanza gufata Minembwe yose kugira ngo bazimbire inzira zose z'umwasi wo kugira ngo ashobore kuza gutera gisagara cha Uvira. Naho tuzaza kubabwira ku rundi ruhande rw'abagwanya Leta ya Kongo nabo inama bakoze amakuru y'ubutasi nabashije kuronka, ndababwira ivyo bashoboye gufundika. Narababwiye yuko iyi BF4 News yabaziye nk'igitangaro, iyi BF4 News yabaziye nk'inyishu y'ibibazo vya benshi, yabaziye donc nka solution yibazo byose abantu baba bariko baribaza. Niyo mpamvu n'amakuru y'ubutasi n'ivyabereye munsi y'ubutanda tubizana tukabicukumbura tukabita azarani ku meza, abantu bose bakabibona, ibintu byose bikaba atari surprise. Ndibaza mu mazimisi mubona ivyo mazimisi ndababwira yuko bica biba haheze imisi. Ivyo ndababwiye ati ikintu kirashobora kuba haheze imisi mike, ico kintu kigaca kiba. Sukuvugishwa ni analyse canke tuba twafatiye ku ma fact canke kuri imwe ku bimenyetso byerekana yuko hari kidasanzwe gishobora gukoreka. Muvyo ino nama rukokoma yabereye mu gisagara ca Uvira cyo bafunditse, icambere bafunditse kubanza gufata igisagara cyangwa territoire yose ya Fizi ntihagire n'inyeshamba n'imishoboyera kuvyura umutwe. Ivyo umutwe bayikubite ku menyo. Aya niyo makuru y'ubutasi nabashije kuronka. Rero ico bateguye bavuze yuko
icambere bagomba guplanifya bariko barashira imbere ari uguca bataka igisagara ca Bukavu vuba bwango, ndetse bakanashimangira yuko ibiganiro atari byo bizomara amakimbirane ari mu gihugu ca Kongo. Rero umwanya n'umwanya mu gihe ino coalition y'inyeshamba itogira igihindutse, byo turamaze kubona yuko intege ari zike cyane ku mirongo y'urugamba, ariko turashobora kubona zino nyeshamba zakinjiye zikiruka kwa nk'umuhindo gusa w'abasirikare bari muri coalition ya FARDC bashobora kubasanga aho bari bakabakubita bakanabahohotera mu buryo ubu canke ubundi, bagakubita bakongera bakanabababaza cyane nk'uko amakuru abandanya adushikira. Ibi ndazi yuko ari ibintu mvuze kandi muzobona mu misi mike itarambiranye. Rero icambere ico bakoze FARDC nuko kuri uno musi nyene hatanguye kurungikwa amakundi y'abasirikare badasanzwe, abasirikare baba special force, abasirikare ba mudahusha, aba snipers ku mirongo y'urugamba kugira ngo bashobore kuza bararaba ukungina karere muri kano kanya kifashwe. Nababwira yuko hari amakuru y'abasirikare ba FARDC, abasirikare badasanzwe bamaze kwinjira mu bucece mu bice birimo M23 RDF kugira ngo bikunde baraba uburyo bashobora kwinyagaza mu buryo budasanzwe. Simenya amabanga ya gisirikare ariko biravugwa kandi tuyafitiye ibyemezo. Ntumbaze ngo mwabikuye, ariko muvyemere kuko aho nabikuye nuko ndabifitiye icemeza. Rero icambere nuko batanye kurungika abasirikare badasanzwe, abasirikare badasanzwe bo muri coalition ya FARDC bamaze kurungikwa ku butaka bwa Kongo. Hari benshi bazi niyo babona amakuru acishikanaho ngo Uburundi ngo barungitse ngo FDNB ngo abasirikare ngo benshi badasanzwe ngo amatongo y'intambara ngo ibikoresho bidasanzwe ngo byamaze kurungikwa. Ibi sinje kuvyemeza kandi sinje no kubihakana. Question mark. Nyamba koko bano basore ba Neva bongeye kwinjira muri Kongo, bongeye kuza guhangana n'umutwe w'inyeshamba z'u Rwanda, muri baza yuko biherera. Mbe murazi yuko igiteye Kongo kiba giteye Burundi? Mbe murazi yuko gufatwa kwa Uvira ari riske ku Burundi? Abenshi mwarabibonye mu misi irenganye uko ibintu byagenze nuko byari vyifashe. Rero mwitege ikidasanzwe ku mirongo y'urugamba. Aha ni kuri coalition ya leta cyangwa ku ruhande rwa leta uko bari ko baritegurira imirongo y'urugamba igiye kwanzura vuba, mu gihe abandi bari mu mpapuro bihenda yuko bariko bara sinya amasezerano ya Sesero. Imbere yuko ndababwira ivyo muri Rubero, reka ndababwire ibindi vy'inama idasanzwe yabereye muri Plaine ya Rusizi, aho yahuje bamwe mu basikare badasanzwe bo muri coalition ya M23 RDF. Naho ndaje ndababwira ivyo bashoboye gufundika muri ino nama bakoze. Yes, nkuko bisanzwe mu kiyaya cya Rusizi muri territoire ya Uvira nyene hari amakuru y'ibanga avuga ibijanye n'inama rukokoma yahabayeho, nabwo yahabaye no musi, yahabaye ku musi wejo. Uno musi coalition ya leta yakoze inama no musi, ariko pardon akagripe ni karamperamwo, ariko kuri coalition ya FARDC bayigizejo M23 no musi na RDF bakoze inama ku musi wejo. Ngenda babwire muri inama ivyo bashoboye kuyagirayo, mwumve yuko hari bidasanzwe, ndetse imirongo y'urugamba ishobora guhinduka umwanya n'umwanya nkuko amakuru yacu adushikira. Muri iyo nama yahuje bamwe mu basikari bakomakomeye ndetse n'abarongozi b'umuhari wa Rede Tabara. Abarundi bagumutse mu 2015 bakipfuza cyane bakagira umunoho wo gutera Burundi. Ibi murabizi aba bifatikanije n'izi nkora barazinywa amaraso zo mu gihugu cy'u Rwanda, ari nazo zanaboheje kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi mu mwaka wa 2015. Ibi murabizi sino bigarukako. Iyi nama kandi yahurijemwe abasirikare b'abanyamurenge MLDP twigwaneho hari abakorera hari mu misozi miremire ya territoire ya Fizi. Tunababwira yuko ino nama yongeye kwitabirwamwo bamwe mu basirikare bakuru bo mu gisirikare ca RDF mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse na bo muri M23 b'abakongomani batumurongo nabo bari mu bitabiriye ino nama nkuko amakuru yacu adushikira. Tunababwira yuko hari undi muhari benshi mudakunda kumva uri mu bitabiriye ino nama yabereye muri Plaine de Rusizi kuri coalition ya M23 RDF, abo biyitwa Android nabo bari bitavye ino nama. FNL yanza bampema nayo yari ihari kugira ngo bashobore gufadikanya mu kugwanya leta ya Kongo. Mu byo bayaze muri ino nama novuga yuko bayaze ibintu bidasanzwe. Icambere bayaze kubijanye no gukorera hamwe mu bya gisirikare,
bayazi gusenyera ku mugozi umwe, ndetse ikindi bayaze bavuze yuko muri ino misi abene gihugu bariko barakunda cyane coalition ya FARDC. Munyihanganire mes chers amis, please mumbabarire, excuse me. Mbabarire nk'ubu canka umurongo narindimo kubera ka grippe. Yes, nako nababwira mu byo bayaze yuko bayaze cyane kwiyegereza abene gihugu. Kwiyegereza abene gihugu bizotuma baronka umusaruro ukwiye ku mirongo y'urugamba. Murabizi yuko mu bice byose bari byinshi bari barimwo yuko abene gihugu ratanga kubinuba pardon, bari batanga kubinuma kubera ko ububi n'ubugese bariko barakora. Ariko ikintu bakiyaze mu nama bakoze ejo yuko bagiye gukora cyane kugira ngo biyegereze abene gihugu, donc bigarurire imitima y'abene gihugu ngaha ku butaka bwa Kongo. Ikibashoboye kukiyagamwo muri no nama rukokoma bakoze kuri uno munsi. Ikindi kintu bayaze yuko batokongera gucanamwo bahangana hagati yabo. Murabizi neza yuko mu misi heze habaye guhondagurana, bacanyemwo iyi rede tabaranya MLDP twigwaneho, bacanyemwo barahondagurana habitwa ku ndondo kabisa, ibintu byari byacitse, barahondaguranye ku buryo budasanzwe. N'amakuru ndazi twabashikirije, murabizi ko atankuru nimeje ntabashikiriza, ari no mpamvu ndabasaba gushigikira mu buryo ubucanko bundi kugira ngo inkuru nkizi mubandaye muzironka. Ibijanye n'imigwano yahuje Redi Tabara na MLDP twigwano naye babwiye hariya ku ndondo, barahondaguranye mu buryo budasanzwe, ndetse abenshi baranahapfiriye muri iyo migwano. Ibi rero muri nama bakoze ejo baravuze yuko batokongera gusubira gucanamo hagati yabo, ahubwo umwasi bo bafise yuko ari umwe kandi bakwiye kumugwaniriza hamwe. Icambere mu bavuze mu basi babo bavuze neza ko bafise umwasi wabo mukuru igisikare cy'u Burundi FDNB. Bongera ko bavuga ko bafise abasi babo basikare bo bacancuro bakorana na FARDC. Bongera bavuga ati turafise n'umwasi wacu FARDC igisikare cha Kongo. Bongera bavuga yuko banafise n'umwasi wabo Wazalendo aribo bakeneye ko baje hamwe kugira ngo babagwanirize hamwe ndetse bagashika ku ntumbero zabo. Ibi nivyo bashoboye gufundika mu nama yabaye ku munsi wejo yabereye muri territoire ya Uvira muri plaine ya Rusizi. Aya n'amakuru ya bamwe mu babacengetereye babatugejeje kugira ngo dushobore kubashikana kubadukurikirana kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza. Aya n'amakuru yizewe kandi muyabike nkama munesangize abandi. Ndazi hari abari mu magroupe y'abasatirizi, hari abari mu magroupe ya henshi, abari mu magroupe y'abantu bakeneye kumenya ukuri, hari amagroupe menshi muhuriremo. Please kino kiganiro ndabwisangiza abandi kako sinibaza yuko ino nkuru yoguma muri J Kampereramwe. C'est vrai byaraba za 2015 ibinyamakuru byo mu Rwanda bikaduhenda tukabura uburyo tubivugamwo, ariko now turiho kugira ngo dushobore kuvuga ukuri tunabeshuze bimwe mu binyoma vy'inkotanyi ziza zirashira propaganda imbere mu bubeshi bwazo zamaziriko zirakora. Aya n'amakuru yose mba ndiko ndabatohoreza kandi ndabashikiriza muri rusange. Rero kubijanye no kwitegurira intambara muri iyo mice kari ibiri nuko vyifashe ku mpande zose. Ndibaza simenye amabanga ya gisirikare, ariko muntunge izi nkuru muzimenye nizaba ntimuzomwibaze yuko ari ibintu bishasha. Ndababwiye kandi yuko nza kubabwira ibijanye n'imigwano iri kirabera muri Rubero. Munyihangane yambabaje umuteko marayumva neza. Ndafise ikibazo ca micro, ntabwo mfise micro ishobora gutuma ibintu bimera neza, ariko vuba cyane ndibaza ko gizova mu nzira. Niyo mpamvu negereye kamera kugira ngo mutahure buri kimwe, ndetse nkanashiramo n'inguvu nyinshi kugira ngo mushobore gutahura ivyo mba ndiko ndababwira. Mwe mu nkurikirana, mwebwe mwahisemwo kunte iteka ryo kunkurikirana. Jesi nkuko bisanzwe imigwano yo imbere ko ndabwira ivyo muri Rubero, kamanda ndababwira ivy'imigwano iri kirabera muri Sud Kivu, ndabiteguye ndabishira hame kugira ngo ndabibashikirize. Nta nkuru nimwe nkeneye kwigumizamwo ntayibahaye kuko murabizi yuko muri abantu biwanje muri Sud Kivu. Novuga yuko Sud Kivu butuvugana iriko irasha. FARDC na Wazalendo FDNB ngabo z'u Burundi batsinze umugambi muwisha wa RDF MLDP twigwaneho, ndetse ubu intambara iriko irarushirizaho mu misozi miremire ya Minembwe. Ibintu biracari bibi cyane,
abagwanyi ba M23 bashigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda bakongera gakorana na Twigwaneho bariko bakora inama nyinshi z'ubuhinga bwa gisirikare kugira ngo bagerageze bimwe nemeje kubabwira bagerageze gukomeza ibibanza byabo no kwirinda gutakaza akarere k'ingenzi ariko Minembwe. Nkuko amakuru ava aho vyabereye avuga ko uwo mugambi ufise intumbero imwe nyamukuru kugumya Minembwe nk'ikirindiro gikomeye kugira ngo bashobore gusubira gutera berekeza mu gisagara ca Uvira. Bimwe bavugira mu nama igisagara gifise akamaro kanini mu by'ubutunzi no mu vya gisirikare muri Sud Kivu, ariko ku rugamba ibintu suko ibintu donc bimeze. Mu misi heze imigwano yarongeye ubukana. FARDC ifadikanije na Wazalendo ifadikanije n'ingabo z'u Burundi FDNB bariko bashira igitutu kinini ku mabarabara atandukanye cyane cyane mu micungararo aho imihana imwe yamaze donc ubuce plutôt amarokaliti amwe yamaze gusubira gufatwa. Ibibanza vya M23 na Twigwaneho biriko biracika intege cyane kubera ko ibitero bihuriweko n'ibitero byibasiye ibibanza byabo mu misozi miremire ya Minembwe yari yitwezwe ko kuba icicaro gikomeye gishobora guhinduka umutego kuri iyo migwi yitwaje ibigwanisho. Naho bafise umugambi wo gushika mu gisagara ca Uvira, uko ibintu vyifashe ubu biriko birababuza cyane gutera baje imbere. M23 yarigeze kwirukanwa muri ico gisagara mu kwezi kwa mbere igenekerezo rya 19/19 uno mwaka 2026 iracari musi y'igitutu gikomeye mu karere kose. Ubu rero ico cyari icizigiro cyo gusubira gutera kiriko gihinduka ingorane ikomeye cyane ku migwi y'abagwanyi. Ibi bintu munyihanganire nimutavyumva kubera ikibazo ca micro, ndaza gufata umwanya nkore voix off ndayibabwira, sivyo? Twikomereze. Narinda babwiye ico cyari icizigiro cyo gusubira gutera kiriko gihinduka ingorane ikomeye cyane hagati y'abanyagihugu bariko barigwanira hamwe n'ingabo za leta. Kurundi ruhande ibintu biriko biratera ubwoba cyane muri Minova hamwe twababwira yuko ubwaruka rw'abakongomani rwashimuswe canke rwanyurujwe ndetse runyuzwa na M23 inyuma y'imisi 3 babatora ari mirambo babishe. Iyi ni nkuru mubabaro nabashikirije, sivyo? Twikomereze n'ikiganiro cacu kugira ngo dushobore kwerekeza mu misozo ya kino kiganiro. Nari nababwiye yuko urwaruka rwinshi rwari rwarahunze ari rwinshi kugira ngo rukire ayo mabi avugwa ko akogwa ndetse yari karanakogwa n'abagwanyi ba RDF M23 na AFC, aho imiryango myinshi ubu itabona cyangwa itaronka amakuru y'ababo nkuko bibandanya bidushikira. Tubabwira yuko nkuko ivyabona byinshi bivyemeza urwaruka rurenga 250 ngo bagwaranyurujwe. Ivyo bikaba byateye ubwoba n'agahinda mu banyagihugu bose. Ibi ndibaza yuko bitotera guteza ibibazo kuko babashimutse mu buryo butangaje. Ibi ni biriko biravuga mu misozi miremire ya Tetware ya Fizi, ariko singomba kubidebata ko cyangwa kubirandira ko igikuru nuko mwavyumvise. Cyo ndasubscribe canke like nyambutarabikora hama tubandanye. Ari yindi cyano nababwiye yindi nkuna babwira ni muri Nord Kivu neza na neza muri Rubero hari migwano igikomeje mu buce butandukanye ngira ndababwira nkuko byatangajwe n'umuvugizi wa FPPA. Imigwano yatanguye isaha 2:40 zo mu gitondo witeka handi mate mu mihana ya Majengo na Mugisha iri muri groupement ya Rwegenge.
ni mu bushinga ntahe bwaba mate yavuze ati ibibanza byacu byatewe kuva iki gitondo naho imigwano ifise ubukana bwinshi abagwanyi ba Wazalendo bavuga ko bagumye ku birindiro byabo biyemeje kudasubira inyuma imbere y'ibitero byisubizwa by'abagwanyi bya AFC M23 n'abafatanyabikorwa babo RDF. Ku rundi ruhande abo bagwanyi bahamagarira leta ya Congo gufata ingingo zikomeye cyane ko kuvyo byose bise umugambi ugaragara w'umwasi wo guhungabanya ibikorwa by'amahoro biriko biraba. Murumva ngaha muri Rubero M23 imwe tuzikiri mu biganiro, imwe irira ivuga ati bariko baramuhotera kubera nta ndi mu biganiro, irikiragaba ibitero bikomeye muri Rubero ku birindiro bya Wazalendo na FARDC nkuko mwumvise abene gihugu baho babitubwira. Singomba kubaramira cyane ndababwire byinshi kandi bikibanure ndacyafite byinshi byo kubabwira. Ndabashimire cyane mwebwe mwese twanyuma kino kiganiro kigufi cyane, ndizera yuko twongera cyane tuzongera kubana no mu bindi biganiro byacu byo ku munsi wejo aho tuzoyaga novuga yuko amakuru adasanzwe. Nababwiye Dominski ya kiganiro Cinyanka Burundi zo zirategura igitero sindamusiga cyogira bahungabanye ubu no gusubiza Burundi mwihumbi. Kino kiganiro nakibateguye ziko no munsi ku masaha y'ijoro bishobotse ejo ku munsi wejo isaha 12 novuga yuko atanu umwe yotangwa kuraba ico kiganiro nitwaba twamaze kugitunganya mu buryo buboneka cyane mu buryo bwose. Rero ndabatumiriye mwese ntihagire umuntu numwe atazitaba cyangwa atazoraba ico kiganiro kuko ni kiganiro kidasanzwe. Rero ndabikebanuye mwebwe wese mukunda ko Dide Black na BF4 News ndangize ndababwira munyifurize umunsi mukuru isabukuru nziza. Ndavuka aho bukera saa 7 z'ijoro je ndavuka nubwo mubona ngana nko kandi murabizi yuko sinoreka gushimira Imana mushobora byose ba yaraturinze ugero no munsi n'abavyeyi bacu urumva ko abari byinshi byo gushima, ndetse abanyimfitiye agakado muze ukama je ndafite agakado nateguriye mama wanje yavyaye ndibaza murakabona. Aka niko gakado nateguriye umuvyeyi yamvyaye ku munsi wanje w'isabukuru kandi azi neza yuko namwe mufitiye byinshi mugomba kumpa, imiryango iruguruye. Kandi ndabikebanuye kumbure turongera mu bindi biganiro byacu vy'umuno munsi canke byo ku munsi wejo naho ubutaha. Bye bye.